Igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Isaha 11 ziruzuye neza muri studio za RPA nkabanda baramukije nongera ndabaha ikaze inshuti namwe bakunzi b'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ntwarante umwaka wa 2020 amakuru aza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikwirikira. Inyuma y'imisi ne bamaze bugari umuhora wa Gatumba habunguruza abantu n'ibintu bo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bankiye abarundi bahora binjirayo bashoye ibidandazwa muri kino kiganiro twabibateguriye abarundi n'ingenzi zituruka mu bihugu bimwe bagiye guhora bashigwa ukwabonyene mu kiringo c'imisi 14 mu ntumbero yo gusuzuma ko atamugera wa corona binjiranye mu gihugu navyo nyene muraza kuvyumva aho mushikiranganje w'amagara y'abantu ahimiriza abarundi gukwirikiza amabwirizwa y'isuku. Mwica cha kabiri cahariwe ikigabane dukingire ibidukikije tuza kuba yagira icarico izuba akamaro hamwe n'ingaruka mbi zaryo. MS Steven Ingeko ari mu buhinga bw'ivyuma ufata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho nawe ni Ines Gakiza mukanya idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahare yavugwa mu by'umutekano umuntu umwe yaraye apfuye inyuma ya grenade zibiri zatewe mu rugiwe ruri muri commune Kirundo muri iyo commune nyene hari uwundi muntu yakomerekejwe cyane n'umugwi w'abantu bitwaje amahiri n'imipanga ivyo vyabaye mu ijoro ryakeye ku mitumba ibiri itandukanye yo muri iyo commune Kirundo abo babiri bikekwa ko uburozi nk'uko isoko ryacu ribitubwira abantu batandatu bari mu y'igipolisi kumvo z'amatohoza inkuru twateguriwe na Vicky Chris n'interetse. Uwa mbere yaraye yishwe yarazwi ku izina rya Adrien Nzeyimana yahora ku musozi wa Gihosha muri commune n'intara ya Kirundo. Amakuru twakuye mu babanyi biwe avuga ko yatewe grenade zibiri mu cumba yararamwo zicishijwe mu idirisha n'umugwi w'abantu batamenyekanye ngo hari nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu wa kane. Abo banyagihugu bo kuri uwo musozi ngo baramaze umwanya munini banyegeye mu mazu kubera ubwoba. Isoko ryacu kuri uwo musozi rivuga ko Adrien Nzeyimana yahora yagirizwa ko ari umurozi. Muri iryo joro nyene undi yatewe ku rugiwe n'uwitwa Claude Nduwayezu wo muri zone Bugera umusozi Gikuyo. Uwo nawe isoko ry'amakuru rivuga ko yatewe ku rugiwe nk'isaha 4 z'ijoro n'umugwi w'abantu bari bitwaje imipanga n'amahiri. Abo bantu ngo bashitse bamutemagura imipanga ndetse baramukubita bamusiga sa n'uwapfuye. Hari haheze indwi zibiri atwe kwicwa ndetse n'impapuro zitagira umukono ziratogwa ku muhaniwe zanditse ko azokwicwa. Claude Nduwayezu nawe nyene ngo yagirizwa ko ari umurozi. Abamwegereye bavuga ko hagwariye aremvye cyane. Vicky Chris n'interetse mu gisata cy'ubutungane naho abantu batatu barahagaritswe kuri uyu wa kane n'igipolisi ciperereza cyo mu ntara ya Rutana bakaba bakekwa ko aribo bagandaguye umwigisha Abere Ndayisaba wo kwishure shingiro rya Ndoba riri muri zone Butare commune Bukemba intara ya Rutana yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri uheze muri zone Rongero iri muri commune Rutana nyene. Amakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana amenyesha ko umwe muri abo bantu yafatanywe ibirato n'agasakoshi by'umuhisi muri quartier Birongozi. Ayo makuru nyene akabandanya avuga ko abo bakekwa ko ubwo bwicanyi bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ka commune Rutana. Mu gisata cy'ubutungane nyene imbonera kure yari rongoye umugwi wakubise umushinga mateka Pascal Bizumuremyi muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi yaraye arekuwe inyuma y'imisi 3 yaramaze mu gasho. Uwo mushinga mateka amenyesha ko yarekuwe ku itegeko ry'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri commune Gisuru. Pascal Bizumuremyi asaba gutunganirizwa agasaba kandi abarongoye umugambwe CNDD-FDD ko batoja barivanga mu by'ubutungane. Umushinga mateka Pascal Bizumuremyi uko yarekuwe biba byakozwe n'umukuru w'umugambwe ni komine ku nyungu ziwe kubera yavuga yuko uyo muntu yatukizagarije ubuzima ngo wabahombye amajwi. Rero numvise ibyo bwame nashize akindani mu gasho rero bambariye yuko bamurekuye ngo azoburana yidegenze. Ikibabaje nuko arabasomere biwacu agize ngo akiriye n'amate hasi ni munyororo ngabo bobo n'amakosa bakoze bakagiragura umushinga amateka baridegenze. Ico kirababaje kuri demokarasi. Jewe nsaba kuyo mukuru w'umutumba yitwa Louis zizakarije ubuzima niwe muntu uzenye
atwara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kavuye, nsaba abo bantu babiri kwanza ko banza bagafungwa, hanyuma bakongera bakariha ivyononekaye, hanyuma bakongera bakariha n'igishaka babari abantu bakubagwe bariko bivuga ku mahera y'iwabo. Twayitwaye ariko kuba batanguye kubarekura kudahana uri kusafira indavi icaha, umuntu yohanwa kugatwe kiba taravye ngo yabikoze ku bw'umugambwe, kuko nta mugambwe ushaka gutuma umuntu baze gusubiza akazi ubuzima umuntu baze kurica umuntu. Uko uyo mugambwe muri parti nta na hamwe ugiye uza kudepoza kwa muri ministère intérieur, ni kuvuga ko umugambwe ufite parti imeze neza, iri mu migambi myiza. Ntabwo imigambi yose ntasoma y'imigambi ntaramwe ndabona ngo umugambi tuzokora tuza kwica abantu cyangwa tubatoma perezida w'ubuzima. Rero nkasaba abo bantu bahano gatiki wabo, hanyuma umugambi bavamo bareke kwakingira ikibaba, ubutungane nabwo nibukore. Ubutungane bwarahindutse igikoresho c'abategetsi mu gutoteza abarundi bo mu bwoko bumwe. Ivyo biri mu cegeranyo cashizwe ahabona kuri uyu wa kane n'urunani rw'amashira hamwe y'abarundi yiyemeje gukorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CBCPI. Umushingwa manza Jean Marie Vianney Naraguma hajejwe igisata cyo gutanga amakuru muri CBCPI asigura ko ubutegetsi bukoresha ubutungane ku nyungu za politike muri kino gihe himirije amatora, agahamagarira inzego z'ubutungane kwikubita gashi bakibuka banga biyemeje yo gutunganiriza abarundi bose. Muri ibi bihe by'amatora rero icagiye ciyerekana cyane nuko umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abategetsi bawurongoye muri iki gihe narongoye n'igihugu bashaka guhindura ingorane zimaze igihe mu Burundi kuva 2015 bakagomba kuzigira ingorane z'ubwoko. Ivyo tukabivuga tuhereye ku bintu bitari bikeya bikurikira. Nk'ubwa mbere muri mu minsi heze umugambwe senere ugiye kugurura ibiro byabo bugendana, aho umukuru wawo yavuze ati wari umugambwe uri ku butegetsi batwagiriza gukundana n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Nk'uko womenga gukundana n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ni icaha, nakamaramaza ko nabasigaye bavuga yuko gukundana n'umututsi ari icaha. Mu nyuma baca biyegereza ubutungane kugira ngo nabwo babukoreshe kugira ngo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagume bafatwa nk'abantu b'igihugu. Nk'uburorero dufise urabona muri iyi minsi baravyuye urubanza rwerekeye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Haciye imyaka 20 ivyo bibaye, baragiye ku butegetsi baramara imyaka 15 ntibigeze bavyiyumvira. Uno munsi aho bibutse yuko iyo dossier ishobora kuvyura imitima y'abantu benshi, bakavyuka bagasubira bakaduza urwango hagati y'abahutu n'abatutsi. Ica kabiri hariho izindi dossier dufate nko kuri dossier ya Karegwa Kamikazi aho yavuze amajambo ateye isoni. Gore bahurikiye muri association Ifami Intwari twavyanka ko ivyo byari byiza ababifata kuri bose. Mugabo abiburwanko ahimbonera ko zirenze ko abantu ari ipinga abandi ari bamujiri, mugabo ntihagire ikintu kibakorako. Naho dufatira rero ko tukavuga tuti mu butungane baciye bahambya umuganga uri ku butegetsi barakorana nabo kugira ngo bafashe gutoteza abatutsi. Ibi byose babikora kugira ngo bizobashikane ku matora kandi banayatsinde ku nguvu. Duhereye kuri leta n'umuganga uri ku butegetsi turabasaba yuko boreka kubi urwanko kuko nta urwanko rushikana. N'abanyuma dusaba n'abacamanza bibuke ibanga biyema abanyagihugu babacira urubanza rugororotse. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'ubutunzi nari nababwiye mu ngingo nkuru za kino kiganiro habunguruza abantu n'ibintu hamwe n'abadandaza bato bato bo mu gihugu ca Kongo bugariye imihora abarundi baja gushora ivyabo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyekongo bakaba bamaze imisi 4 bahagaritse kuja mu Burundi kuko ngo mu Burundi babatuma amananiza. Inkuru ya Clovis niyo nzima. Abarundi bahora barangura urudandazo rwabo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi ntibakoze, basanze abakongomani babugara imihora. Uyu mudandaza yari yazindukiyeyo aratubwira uko vyagenze. Abakongomani societe civile bazibiye amabarabara ku buryo atakintu na kimwe kiva mu Burundi cinjira. Abarundi bose bari batwaye ibintu babasubije inyuma, abatashoboye kushikanayo abo bahuye n'abantu bakababwira ko basubira inyuma, abatabimenye nabo bagashika aho bari bazibiriye irenganye zwane, abatwaye impuzu, ibirato, hari abantu
bashora ibirato n'impuzu baba baranguye ngaha bishweka urwego babitwaye ariko benshi kubera ko amakuru yaciye azaravugwa baciye basubira inyuma n'aba societe civile n'abadandaza n'abashoferi n'abavuga ati nta muntu bashobora kuzana ikintu ngaho iwacu natwe batwangiye kwinjira hariya bafashe iminsi 15 y'imyerekano yo kuzibira hama nyuma yaho bazafata izindi ngingo. Iyo yegeregere yabunguruza abantu n'ibintu bari kumwe n'abadandaza bato bato mu gihugu ca Kongo ikaba ibaye inyuma y'iminsi ine gusa nabo bahisemo guhagarika urudandaza rwabo bakora mu gihugu c'u Burundi aho bavuga ko bananizwa mu kazi kabo haho nyanzo amasezerano ari hagati y'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu byo mu biyaga bigari. Twaronde Andre Byadunia Mashaka abarongoye kugira girisha shikirije kwizo ngingo bafashe turamukena. Twaronde kandi Havyarimana Thierry arongoye Abarundi bakorera urudandazwa mu gihugu ca Kongo nawe ntitwashoboye kumuronka. Tumushimire Clovis Nyonzima kuri iyo nkuru yaduteguriye ico cuka kibi rero ngo kizotera gahombo kanini ku Burundi kuko igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ari kimwe mu bihugu bihanahana ibidandazwa n'u Burundi kurusha ibindi muri kano karere bishikirizwa na Faustino Ndikumana yanonosoye ivy'ubutunzi. Ubwa mbere ho nukumenya yuko uravye mu by'urudandazwa hagati mu statistique mu biharuro birekana yuko Kongo RDC niyo tugiranira urudanazwa rukomeye naho turi muri East African Community urudanazwa ruri hagati y'u Burundi na Kongo rurasumbura hagati y'u Burundi na Tanzania canke n'u Rwanda hajya haraca ibidanazwa byinshi hakumurwiwe rwa Kongo na n'u Burundi urumva ko nakabara karusho kuri ibihugu byacu ko ari ibi haba kubaguza tunga mu Burundi haba kubaguza tunga muri Kongo hamigira kabiri naco nukumenya yuko abaguza tunga badanazo muri Kongo barafise ibintu byinshi banashaka bakore ino habubatsa amazino bapangishije abaguze impangu ino harabara abactionnaire afite imitahe mu tuntu dutandukanye ikibuza ko abakongo barashobora kuza kuraba n'inyungu ziwe yabitse mu mabanki canke hehe none si ntari kwatuzanira itunga ntibari kwarongereza itunga hanyuma ikindi naho baraba abakiriya b'ibidaraza byinshi kubaguza tunga bino mu Burundi ubukene usanga bwaraje buri mu Burundi kuva radashaba Burundi yagabanutse harakomeresa benshi barangurira ibintu hanze amastoke ngaho ugasanga n'abakongomane baraje kugura baje kugura ugasanga rero ni clientele buryo umuntu ari karadandaza atari karasohora ibintu abari karahomba bakomeresa ari usanga baratse n'amadeni mu mabanke igihe bataronse uri karabashorera ugasanga n'amabanke nashoye kwishurwa ugasanga hose ko asubira imiro baronse clientele muri Kongo iza kubashorera ikagura ibintu ariko birafasha abakomese no bahindukira bagatanga imakori ico kintu cyose gituma umuntu umuguza tumwe ari karakora mu Burundi agira ingorane ko kigusubiza inyuma. Faustino Ndikumana hamagarira abategetsi b'u Burundi korohereza abagwiza tunga mu bikorwa vyabo kuko ngo biri mu biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Ibyo gore kuruja n'uruza iremarese passe ya CPG wasanga abashobora kuruja n'uruza abo bashobora gushoboka harafasha ko abantu batemberanira ibitanzo bikinjira hera ibyo biri mu byambere biteza imbere ubutunzi bw'ibihugu nico gituma rero ahubwo Burundi twari kubico bita plaque tournante no kuvuga ahubwo tukemvetsa ku buryo bakwiza tunga bakogomana bazabarazino ico nico bita gusubiza environnement des affaires nibaza yuko ahubwo izo nyuma ziriko zirafatwa tiko turi mu Jesi turi twifuza iki dushaka kwihereza urita amadovize cyo tuma umuntu kinongo amadovize ngo yakuye he ngo yajanye nyimba yasizikizema yasize no kwisi y'u Burundi naho yoba yashize hose mugabo yabashite kwisi nibaza yuko icyo kitoba ingorane ahubwo kuraba neza inyungu icyo dushaka Bujumbura ariko kubico bita plaque tournante muri aka karere ku buryo byo tuzanira n'ubutunzi bw'igihugu budasanzwe. Yari Faustino Ndikumana yizi vyigwa bijanye n'ubutunzi twasubiye kugerageza kurondera Theo Kasingwa BJ arongoye intara ya Kivu y'ubumanuko ariko tukaba twamukenye. Mu gisata c'amagara y'abantu abarundi n'ingenzi baturuka mu bihugu by'Ubushinwa, Korea y'Epfo, Irani, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani na Espagne bazoshigwa ahabonye nico bita mise en quarantaine mu rurimi rw'igifaransa mu kiringo c'imisi 14 mu ntumbero yo gukinga ikiza ca coronavirus. Ivyo vyamenyeshejwe na muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru uyu wa kane vyongeye yasavye abarundi kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku. Tade Ndikumana aramutswe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Dans le but de la prévention de l'épidémie de la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida
mu ntumbero yo gukingikiza ca coronavirus ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira: ingenzi zose zivuye muri ibi bihugu zizoshigwa ukwabo kugira basuzumwe mu kiringo c'imisi 14. Ivyo bihugu navyo n'Ubushinwa, Korea y'Epfo, Irani, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubufaransa, Ubuyapani hamwe na Espanya. Turasavye kandi abarundi kugabanya ingendo mu bihugu bimaze kugaragaramwo ico kiza ca coronavirus. Turasavye ingenzi zivuye muri ivyo bihugu gukorana neza no mu gujejwe amagara y'abantu uri ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Turasavye abarundi gutekana kuko kuva ku wa mbere ruhuma nta mugwayi w'ico kiza turikeka mu Burundi. Naho biruko turasavye abanyagihugu kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku na cane cane gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon. Mu ntumbero yo kwitegurira gukinga ico kiza ca coronavirus, umushikiranganje w'amagara y'abantu yaratanguje kuri uyu wa kane nyene uruganda rwo kwigisha abakozi b'ihoteli Source du Nil uko bazokwifata kuko iyo hoteli ariyo yatowe ngo izozirashigwamwo ingenzi kugira ngo zibanze gusuzumwa ko ata ico kiza ca corona zinjiranye mu gihugu. Mugisata cha politike imvugo ya Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aho yemeza ko ata mahoro ahari mu Burundi kandi yahora yama abihakana ngo ni imvugo y'amaresha mugeni bivugwa na Ndereyimana Emmanuel arongo igisata cyo kumenyesha makuru mu runani rw'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza Sefor Arusha. Emmanuel Ndereyimana avuga ko Gaston Sindimwo yahisemwe kuvuga ukuri yahora yama ahakana kugira yiyeze kubo yipfuza gusaba amajwi mu matora yimirije. Imvugo nk'iyo ni bisanzwe tugeze mu bihe bitoroshe by'amatora kuba yemera. Izo ni imvugo bita amaresha mugeni. Kuba mu Burundi ata mahoro hari, ata mutekano hari, ivyo sagaseseshwa rumuri naho babirenga ko buri munsi uyo Gaston nyene ari mu bavuga yuko amahoro ari umusesekara, Burundi ari nyabagendwa kandi tuzi yuko abantu bicwa ku munsi ibiziga vyama vyatowa bakerewe hirya no hino. No musi rero kuvuga akavyemanga ati nivyo nta mutekano hari, hageze ko avavanura rero n'abari bamuhaye akazi harya giti ariko cari giti akoresha mu guhayagiza CNDD-FDD kuko harageze igihe n'abantu bose sibishasha bibaza batahubwo Gaston Sindimwo yabaye umusended-FDD mu kuvuga ibinyoma kujyanye n'abavugizi bose murazi yuko atana kimwe bavuga cukuri bama bavuga igihushane c'ibihari. Niko na Gaston rero yarameze yavugiriza ingoma bashebuja Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD. Ubu rero ko agiye kwitoza nawe yitwa ngo ni ku giti ca Iprona ngo tuvyumva hageze havuga imvugo yereka abantu ukuri aho kuri ati nta mahoro abantu baricwa kanatsinda na nyumba 10 nta mutekano afise abamucungera aktiva naka ku nzego zose uhereye ku mukuru w'igihugu abashikiranganje n'abandi bose nawe nyene arimwo ati tugendanirwa n'abapolisi benshi n'amalance roquette menshi cyane n'ibiki. Ubu rero barahaye baravyemanga bisigura yuko Gaston agezaho avavanura na CNDD-FDD no kuraba neza ko ahubwo bataraye bamukweza amatwi kuba yarabivugiye ahero. Emmanuel Ndereyimana avuga kandi ko ivyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ko mu Burundi atamahoro ahari bizofasha kugwiza ivyabona mu masentare mpuzamakungu. N'ubunyene Emmanuel Ndereyimana ntaco bitanga ku cizere ku banyepolitike ahubwo biduhaye ibindi vyabona imbere y'inzego mpuzamakungu nihagera aho abantu bishuza babo banigaguwe ngaho muri ico gihugu na Gaston cyo kimwe n'umufasoni w'umukuru w'igihugu baheruka kuvyemanga cyo kimwe yuko atamutekano no kuvuga bijya byose kujya birirwa baranigagura abantu abo bari mu bantu bashobora kuvyemanga uno munsi. Urumva bahora bavuga ngo ari umutekano kubera inyungu runaka aciye asimbira mu mugwi w'abandi babona ibintu kumwe abarundi bose babona ibintu uko biri bati nta mutekano hari. Bifasha abarundi muri rusange kubona bati twahora dukoma induru leta yirengagiza bati nuno munsi rero ubujejwe igisata c'umutekano aravyemanza habona. Ubwo rero bizofasha abarundi mu nzego mpuzamakungu. Ano makuru mushobora kwandika musaba kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 2
na kane 16 amajana 348 tumira mate dutandukira igisata c'uburimyi humura Burundi. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi aremeza ko ifumbire ya fomi ikorerwa mu Burundi ikwiye kandi ko ibandanya itangwa mu ntara zose. Ivyo umushikiranganje Deogide Rurema yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Tugize iminsi twumva mu bene gihugu kuko murazi yuko ubushikiranganje mu byo bimwe twahinduye harimo ingene dushikira abene gihugu kugihe no ku mwanya. Iyo twaravyumvise cyo gituma twashatse kubaha ibiharuro mugabe ibiharuro ni ibiharuro atari ibiharuro novuga nyezi na bivuga ngo twahagaritse gushika uno munsi tumeze gute nayo majambo ariko aravugwa ni ibiharuro by'urufatiro kuko ifumbire iracabandanya iduga mugabo twanse mu bushikiranganje yuko abantu babigira nk'ururirimbo mwabonye yuko muri rusangi dufashe ifumbire yasabwe mu gihugu cyose hariho imbura totahaza na bagara ifumbire muri rusangi izine fomi maze gukora maze gushikana mu bene gihugu 82% hariho irikiraduga kuko uno munsi siho duhagaritse gutanga ifumbire twashatse urukurukuru ruri mu bantu ruhave ifumbire ikenewe cyane muri ino minsi twari kugira ko amakenga yari ifumbire imbura kuko ni abene gihugu bakeneye ubu umushikiranganje yaraye abishikirije mu gihe abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bamaze igihe bidoga ko bataronswa ifumbire bose yaba mwirima ry'agatasi yaba iherutse gutangwa muri uku kwezi kwa ruhuhuma mu gisata c'impunzi haraheze ukwezi bataronswa ibifungurwa abo nabo n'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusengo muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bagasaba kuronswa ivyo bifungurwa kubera badashoboye kwigaburira inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga ko muri ayo mezi 3 2 bamaze guhabwa imfungurwa rimwe gusa ni mu gihe babwirwa yuko igice ca kabiri bazogihabwa vuba kuva mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu bamaze gutanga imfungurwa rimwe ryonyene ico gihe baje gutanga ingira ngahaya bakazitanga itariki 5 z'ukwa kabiri bavuga ko ingira batanga ari z'ukwa mbere kwa kabiri bazushe baza bagazitanga itariki 25 ariko mu kwa kabiri ntibigeze baza mu munsi urabona tugeze ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu batigeze baza gutanga izo ngira itariki 25 z'ukwa kabiri. Abo barundi bavuga ko abajejwe kubaha imfungurwa bababwiye ko bashatse guhindura uko bahora bakora ariko ico gikorwa ntibaracumvikana ko ivyo bikaba ari byo biriko biracereza abo barundi kuronswa imfungurwa. Bavuga yuko ubuye gupokera bagomba gutangura iri programme shasha aho abantu bazohora barinda gukora ku mashini ya hasi kugira babone yuko koko ugiye umuntu ari muri base de données hasi rero umuntu agomba guhabwa ubufasha. Muri ico gihe harabayeho igitabo basohoye CNR izikavuga cyo kimwe na hasi na ID sangwe ijeje ubuzima bw'ikambi ya Rusengo. CNR ivuga yuko iteretswe ivyanditsemo impunzi zisanzwe zifunzwe batashizemo ko zizoshobora kuronka ubufasha bwo gupokera. CNR ivuga yuko atamapfugizi mu ikambi ya Rusengo ashobora kuba batebaye ico gitabo kugira bamenye ivyanditsemo bigiye kuzabira ba mu ikambi ya Rusengo kubijanye no gupokera. Abo barundi basaba ayo mashira hamwe uko ari 3 asanzwe abafasha kuronka imfungurwa gutorera inyishu ico kibazo bataricwa na kigoyi. Marie Ange Irakoze ku munsi wa gatanu w'indwi yahariwe umukenyezi yatunganijwe n'urunani rw'amaradio RPA inzamba agateka kawe na television Renaissance uyu munsi tubamenyesha ukugene abigeme bibungenga batarubaka bakumigwa mu mugambi wa leta wo gufasha abakenyezi no kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5. Darlene Irakoze niwe yaduteguriye iyi nkuru kugurunani rw'amaradio RPA inzamba na television Renaissance. Leta ya Nkurunziza ikija ku butegetsi mu mwaka wa 2005 mu migambi yari ifise yararanguye umugambi wo kwakira abakenyezi bagiye kwibaruka ku buntu cyo kimwe no kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5. Umugambi wagiye uraranguka ku bitaro
ntiwarangutse ku bakenyezi bose urugero ni nk'abana b'abakobwa bashikirwa n'ingorane zo kwibaruka bakiri muhira iwabo amasoko amwe twagiye turabaza mu mico itandukanye y'u Burundi yaratumenyesheje ko iyo bagize ico kibazo si ku bitaro vyose babakira kuko ngo hari aho barinda kubasaba ngo berekane urupapuro rwerekana ko bubatse na se w'umwana ico bita extrait d'acte de mariage mu gifaransa ahandi naho bakabasaba karanga muntu y'umufasha wiwe ku bitaro bimwe byo mu ntara za Rutana na Ruyigi baratwiganira ingene bigenda baje kugira benefice babasaba karanga muntu donc karanga muntu y'umugabo wiwe niba bamusaba atayifise ari hazamburuza bariho kenshi yatwainda bumva baje batwainda zishushu umva nta ntuze y'umugabo bafise rero umva acariha kuko iyo ntuze ntabayifise Kujuragizwa kwabo bigeme mu bitaro bimwe byo mu Burundi abatari bake bavyakira nk'akarenganyo kuri abo bigeme Pamela Mubeza aharanira agateka ko mukenyezi avuga ko atafatiro bifise kubona umukobwa asabwa kwerekana urupapuro rwerekana ko yubatse kuko ngo atasano bifitaniye no kwibaruka biratangaje cyane kumva ingene umukenyezi imico y'ikirundi gerageza kumukumira mu mpande zose hakaza mbere ni n'utuntu tuza twiyongera ko ku ruhande dusa n'amategeko tuza dukumira yumvire nko kubwira umuntu ngo agiye kwibaruka ngo nabanza azane extrait d'acte de mariage none iyo mariage niwe yigirisha ntibishoboka Kugundi mukenyezi twayaze avuga ko ari akarenganyo kenyuje kuko abo bigeme ari abavyeyi nk'abandi bose bafise uburenganzira nk'ubw'abandi kandi ko ivyo bishobora gutuma igitigiri c'abavyeyi bitaba Imana bariko baribaruka canke c'abana bitaba Imana bakivuka congerekana twebwe tubifata nk'ihohoterwa ni hohoterwa kuko umuntu wese arafise uburenganzira bwiwe ibyo rero tukarifata nk'ivangura rikomeye cyane leta ni nk'umuvyeyi nitegerejwe kuvangura abantu gihe iyo politike ari iyo gushaka kuronka inyishu z'ibibazo iteje ibindi bibazo bikomeye ubwa mbere na mbere hazoba impfu nyinshi z'abavyeyi n'impfu z'abana bo munsi y'imyaka 5 Tubamenyeshe ko naho bimeze uko hakabaho ibitaro bitakira abigeme bagiye kwibaruka ivyegeranyo bimwe nk'ivyegeranyo vy'amashirahamwe akingira agateka k'abana nk'ico mu 2018 cerekana ko hari abigeme benshi bibaruka bakiri muhira aho hakabamwo n'abana bakiri bato bari hagati y'imyaka 12 na 18 Umushikiranganje w'agateka kazi na muntu no gushigikirana arashima intambwe igezweko mu bijanye n'iterambere ry'umukenyezi mu bisata bitandukanye mu ijambo yashikirije kuri uyu wa gatanu rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa kuri uyu w'Imana genekerezo rya 8 ntwarante Martino n'ivy'abandi avuga ko hamaze kurangurwa imigambi itari mike mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'umukenyezi Martino n'ivy'abandi arangoye ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu no gushigikirana ni akajyo ku mareta yose yo kwisi ni iwacu idasigaye inyuma yo kurimbura intambwe dushitse ko mu guteza imbere umukenyezi haba mu by'imibano politike no mu by'ubutunzi ni naho ibihugu bifatira mu kwiha irindi hangiro ryo gushira mu ngiro amategeko n'imigambi bijanye no guteza imbere umukenyezi ku bakenyezi nabo nyene ni akajyo ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'igihugu byabo hano iwacu uwo munsi tuzowuhimbaza twisunze icivo kivuga giti duharugurukire rimwe twese mu guteza imbere agateka ku mukenyezi kino civugo gihamagarira umwenegihugu wese ndetse n'umunyamahanga wese aba mu Burundi kugira umwitwarariko wo guteza imbere agateka ku mukenyezi ihimbazwa ry'uno munsi mukuru rishitse mu gihe twimirije isabukuru rigira 25 hemejwe indinganizo y'ibikorwa byo guteza imbere umukenyezi yemerejwe i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa guhimbaza isabukuru igira 20 hemejwe ingingo ya 1325 y'akanama kajejwe umutekano kishirahamwe mpuzamakungu ONU guhimbaza imyaka 5 hemejwe amahangiro 17 y'iterambere ku isi ukaba kandi uhuriranye nuko hasigaye amezi make ngo twinjire mu matora y'igihugu uruhara rw'umukenyezi nago rukaba ari ntangere ibitari bike biramaze kurangurwa mu ntumbero yo guteza imbere agateka ku mukenyezi
inzego zijejwe gukurikirana no guteza imbere aho gateka zarashinzwe umugambi w'igihugu werekeye iterambere ridakumira waremejwe amategeko mashasha yaremejwe ayandi arahinyanyugwa umugambi w'igihugu guteza imbere umukenyezi warateguwe iyemezwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego zose zifatirwamo ingingo be n'ibindi ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu ku kibuga c'umupira citiriwe Ingoma. Uwo akaba yari Martino n'ivy'abandi arongoye ubushikiranganye bw'agateka kazi na muntu no gushigikirana mu kigabane dukingira ibidukikije musanzwe mukurikira ku minsi yose ya gatanu no munsi tubaganirira ibijanye n'izuba turabira hamwe icari cizuba hamwe n'ibirigize umutumire aratubwira kandi akamaro k'izuba hamwe n'ingaruka mbi zaryo kigabane mwateguriwe na Hervé Niyuhire. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi b'iganiro dukingira ibidukikije iganiro mwaba mukurikira kuri RPA imisozi ya gatanu uno munsi tuza kubaganirira ku bijanye n'izuba mu iganiro cy'uno munsi tuza kurabira hamwe icarico izuba ibirigize naho riherereye umutumire wacu uno munsi ni Bernard Bukeneza umwigisha w'icigwa ndondabihugu geography muri mu Gifaransa amazina yiwe n'amatazirano twongeye kandi tunamuhindura amajwi kumvo z'umutekano wiwe kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Imbere yuko tuja mu iganiro nyezina reka Eroge Dive Remesha abanze dusigurire icarico izuba. Izuba ni kinyenyeri kinini gose gitwara ibindi biri mu kirere. Rero izuba turimenyera ku bintu bitatu. Ubwa mbere umuntu abona ari kinyenyeri gici bibatsi, mbere umuntu akumva ababara mu maso yariravyemwo. Ubwa kabiri umuco waryo ni utumenyesha ko ririko riraka. Riradufasha gutandukanya ijoro n'umurango kuko ku murango riraka kabona gose abantu bakarangura imirimo yabo itandukanye. Mwijoro ntituribona kuko riba ryarenze rikaja kuboneshereza iyindi mihingo y'isi. Uretse ko rituboneshereza izuba riranashuhisha. Ni kinyenyeri kigizwe n'ico twokwita ivyotsi rikaba kandi rifise hagati muri ryo ubushuhe bungana miliyoni 15 z'amadogre Celsius. Kumpera naho ico twokwita mu Gifaransa peripherie rifise amadogre Celsius ibihumbi 600. Izuba duca twumva ko ari kinyenyeri gishushe gose. Izuba ryo riherereye hehe ufatiye kuri situriko umuhinga mu gisata c'indondabihugu Bernard Bukeneza atwiganira aho izuba riherereye n'isi turimwo. Izuba rero iri kure cyane y'isi dufashe mu metero hagati y'izuba n'isi hari imetero imiliyaridi 148 n'ibice 29. Nico gituma rero bwa bushuhe twavuga bugabanukira mu kirere bukadushikira ari buke kuko dufashe ico twokwita moyenne ku isi dufashe ku migabane yose y'isi moyenne ku isi dufise dogre Celsius 17 kuvuga yuko ubwo bushuhe rero buba bwagabanijwe cyane n'ikirere imishwarara y'izuba icamo kugira ngo idushikire ngaha ku isi. Ubwo bushuhe rero buva ku izuba bushika ku isi haheze iminota 8 urumva mwe iminota 8 yose ubwo bushuhe buba buriko bugenda bugabanywa n'ikirere ubundi bwo urumva ku buzima ku isi nta buzima bwahabayo bwa bushuhe bwose bwoba buhashika bungana uko bungana ku izuba. Izuba rero rifise ico twakwita diametre kuvuga umurongo wo hagati umuriyoni 1,392. Aha kandi urumva baragereranije bigapima ibiro 2 ugwijana 10 ukongera ko amaziro 30. Cyumva yuko ari giharuro kinini cyane no kuvuga yuko ari ikintu amahero kuvuga samas mu Gifaransa ni 2 fois 10 exposant 30. Izuba kandi rirazunguruka kuri iryo nyene ico twita mouvement de rotation mu Gifaransa. Rizunguruka rero kuri yo ikamara iminsi 25 isaha imwe n'iminota 12.
izuba rero ringana inshuro 109 isi twumva yuko ari ikintu mahero. Izuba rero rigizwe n'ibice bitandukanye, eka mbere riri hagati y'ibindi binyenyeri. N'ubu kandi tubisugurirwa n'umutumire wacu. Izuba rigizwe n'ibihimba bitatu cyo twakwita mu Gifaransa ecouche. Buri gihimba ca mbere ecouche yitwa la photosphère, akaba mbere ari cyo kinini, kikaba ari naco gitanga umuco, uwo muco turonka. Igihimba ca kabiri cyitwa la chromosphère, kikaba gifise impimbati ingana n'ibirometero 200. Ico gihimba rero kikaba kiboneka mu bwira kabiri. Igihimba ca gatatu cyo ca nyuma, igihimba citwa la couronne, nayo nyene kaboneka mu bwira kabiri, bakoresheje vya vyuma bakoresha mu kuraba iyo habaye ubwira kabiri. Tugiye rero kubigize izuba, ico twokwita les composants mu Gifaransa canke composition. Izuba rigizwe n'ibice 74 kwijana by'umwuka witwa hydrogene hamwe n'ibice 24 kwijana by'umwuka witwa helium. Tugitangura twavuze yuko ari kinyenyeri kigizwe ahanini n'ivyuka, ico twita masse gazeuse mu Gifaransa. Izuba rero niryo riri hagati y'ibindi binyenyeri byo twita les planètes, rikaba ariryo ibiha umuco kandi bikaba bizunguruka inyuma yaryo, nico twita système solaire. Urumva ni nkuko twavuga yuko izuba ari umwami wa ca kirere kinini twavuga univers, urumva ibindi byose bizunguruka kuri ryo. Duhereye rero kuri planète iri hafi yaryo, reka tuzidondagure kubera ko turiko turavuga izuba tuhava dushikira akamaro karyo kuri iyi si tubayeko. Urumva ikinyenyeri ca mbere arico twita planète cegereye citwa Mercure, kikaba kiri ku birometero imiliyoni 57.9. Ica kabiri ni Venus, kikaba kiri ku miliyoni 108.2. Ica gatatu ni iyi si turiko, ikaba iri ku miliyoni 149.6. Ikinyenyeri ca kane citwa Mars, kikaba kiri ku birometero imiliyoni 228. Ica gatanu citwa Jupiter, kiri ku miliyoni 778.3. Ica gatandatu ni Saturn, kiri ku birometero 1,427. Icindwi ni Uranus, kiri ku birometero imiliyoni 2,870. Ica nyuma kikaba ari Neptune, kiri ku birometero imiliyoni 4,497. Ibi tubivuze kubera yuko turiko tuvuga izuba, ivyo binyenyeri byose bironka imishwarara canke ico twokwita energy bivuye ku zuba. Rero nk'isi tubako kubera yuko ifise ikibanza ca gatatu, ni naco kinyenyeri gifise amahirwe co kuba gishobora gutunga ubuzima bw'ibinyabuzima. Rero ibi tuvuze kuko ibi binyenyeri bitatu vya mbere ariyo Mercure, Venus na Terre nivyo bifise ubushuhe buri hejuru y'ubusa. Hanyuma ibindi vyose bisigaye kubera yuko biri kure y'izuba, usanga ubushuhe bwavyo buri hasi y'ubusa. Ni kuvuga yuko ari binyenyeri usanga bikanye cane. Aduca tumva yuko ariyo mpamvu izuba bayitirira ca kirere kinini twita l'univers, tugaca tuvuga système solaire. Uravye rero uko umunsi ukura, womengo izuba iragendagenda, ariko sivyo kuko ni iyi si tubako izunguruka, ikazunguruka igirarabisha impande zayo ku isi. Kubera mugabo isi ari umubumbe, tukaba tudashobora kuba mu gihe kimwe, bamwe bakaba mw'ijoro abandi ku murango, bivanye n'uruhande rw'isi rurabanye n'izuba. Naho isi turimwo ariyo yonyene ifise ubushobozi bwo gutunga ibinyabuzima, izuba rirafise akamaro kanini ku buzima bwo kw'isi, haba ku bantu haba no ku binyabuzima. N'ubu isiguro tuyihabwa n'umutumire wacu Bernard Bukeneza. Izuba rero rifise akamaro kanini cane ku buzima bwo kw'isi, haba ku bantu haba ku binyabuzima, eka mbere no kw'isi. Bwa mbere hoho muri vya binyenyeri twavuga, isi niyo yonyene ifise ubushobozi bwo gutunga ibinyabuzima. Ubwo bushobozi rero nabwo harimwo ibintu bibiri bikomeye biboneka kubera izuba ryabigiyemwo. Bwa mbere
ni nko kuronka amazi ico twita l'eau liquide. Hanyuma ikindi ubushuhe bukwiriye ibinyabuzima ico twabwita temperature minimale pour un être vivant. Urumva izuba nivyo ribigiramwo uruhara runini, ubundi nta buzima bwobaho. Riratuma tubona rero, hanyuma tukarangura imirimo, urabona nkaryo risa n'iri twavuga rikontorora ibikorwa. Ijoro turaryama, ku murango bitumurikiye tugakora ivyo dukora. Hanyuma imishwarara y'izuba niyo ituma ibiterwa bikura, hanyuma bikaduhingurira mbere n'imfungurwa muco twita phénomène de photosynthèse. Imishwarara yaryo itabonetse vyokunda. Izuba kandi rirafasha ibiterwa mu guhingura ivyunyunyu bita vitamine D, navyo bikaba ari ibintu bikomeye mu buzima bw'ibinyabuzima. Izuba kandi niryo rituma imvura igwa, kuko bitangurira kuco twita evaporation, kuvuga yuko imishwarara y'izuba irashusha amazi nayo agatumuka, ashitse hejuru rero agaheza gahinduka mama y'imvura, imvura igaheza ikagwa. Umva yuko izuba riryo ribitangurira. Izuba kandi ririca imigera imwe mu kirere yobangamiye ubuzima bw'abantu canke bw'ibindi binyabuzima. Dutanze akarero nka birya bihugu vy'Uburaya, niho ko turavye mu mbonesha kure niho bakara kubivuga. Nko mu gihe ca hiver usanga ubushuhe buri hasi cane, barakarirwa dufate nk'ingwara y'inkorora, kuvuga yuko imigeri iba yagwiriye kubera yuko iyo mishwarara y'izuba ata nguvu ifise. Ibintu vyose rero bidukikije tuvuga yuko bihanga amaso izuba, kuko murumva yuko ari ikintu gikomeye kuri iyi si kugira ngo ubuzima bushoboke. Dufashe rero isi, impande zose ntizironka ubushuhe bumwe, kuvuga ahaduhereye hariya ku masonga y'isi ico twita le pôle, no hagati aho twita kuri equateur. Tuvuga yuko isi igabuyemwo imice itatu. Bwa mbere hari ico twita mu gifaransa zone intertropicale, kuvuga igice kiri hagati y'imirongo twita retropique. Aho rero hegereye wa murongo wa equateur. Aha rero mu bisanzwe umuco twita mouvement de révolution, kuvuga isi izunguruka inyuma y'izuba, izuba ntigigera rirengana iyo mirongo. Aha rero duca twumva yuko ngaho onye ubushuhe buguma buri hejuru. Aha mbere tukamenyesha yuko n'Uburundi akaba ariho butumbereye. Ni nayo mpamvu rero nka birya bintu tubona mu mateleviziyo canke tukumva bita hiver, nico gituma twebwe bitadushikira kubera yuko imishwarara y'izuba yamiri hafi yacu. Hanyuma rero hariho ikindi gice twita zone tempere, kuvuga ni igice gikanye cane kandi ntigishushe, ngo rero bivanye n'ibihe vy'umwaka bikaba biza birakurakuranwa, hakaza ubushuhe kandi hakaza n'ubukanye, ico twita hiver na été. Hanyuma rero hariho n'ikindi gice co hejuru y'ivyo bita cercle polaire, aho rero akaba ari muri amasonga y'isi ta les zones polaires. Aho rero ubushuhe bukaba buri hasi cane, bitumwe nuko hari kure y'izuba, dufatiye kuri ryazunguruka ry'isi inyuma y'izuba. Aha rero imishwarara y'izuba nayo ihashika yarushe, kubera yuko ikirere ari kirekire, gaca bituma ubushuhe rero buba buke. Aha rero bakagira ingorane nyinshi, kubera n'ibiterwa ntibikura, kubera yuko kimwe twavuga temperature minimale d'un être vivant yeze ngo kiboneke, kandi mbere baranagira n'ingorane y'ivyo bacana. Ni nayo mpamvu mbere usanga n'ivyo bice habamwe abantu bake cane, kubera yuko n'ahantu hagoye kuba. Eka mbere izuba rirafise n'ingaruka mbi ku binyabuzima. Iyo ribaye ryinshi ibintu biragaduka bikuma. Ubutumire wacu Bernard neza agira ko anasigura icokorwa mu gukingira ikirere. Izuba rirafise n'ingaruka mbi ku binyabuzima. Umva hari ico bavuga mu gifaransa ati tout excès est mauvais. Iyo ribaye ryinshi ibintu biragaduka kuma. Aha rero abantu bomera amagabo mu gukingira ikirere, kuko nico kigabanya bwa bushuhe twavuga. Iyo rero ikirere gihungabanye ca bituma dushikirwa n'imishwarara bisa ubushuhe burebure bw'izuba, hanyuma ibinyabuzima bikagira ikibazo. Hanyuma ikindi twavuga nuko kandi kiri mu ngaruka nuko bibujijwe kandi kuraba muri ryo atabikingira amaso umuntu yambaye, kuko abashakashatsi berekanye yuko hariho igihimba c'ijisho bita retine gishobora kononekara kigasha mu gihe uravye mu zuba wihanga amaso muri ryo. Hanyuma iyo ribaye ryinshi kandi riratuma ihindagurika ry'ibihe, amabahari arashuha,
agaca arekura imvura nyinshi nayo igatuma haba imyuzurira ibihuhusi eka n'ibindi duhora twumva ivyo bavuga mu bihugu bimwe bimwe nk'ico bita fenomene El Nino canke fenomene Domuso ivyo vyose biba vyavuye yuko ubushuhe bw'aho hantu bwaduze ivyo vyose rero biva ku zuba izuba rero tuvuga yuko ari umwami w'ibinyenyeri rituma ubuzima bushoboka ku isi rero nkaba novuga nti dukingire ibidukikije kugira ngo izuba riduhe ubushuhe budashobora korohereza ubuzima bwacu. akaba ari no ngaha nshuti bakunze ibiganiro dukingira ibidukikije cino munsi kigarukiye mukamumvise ko twayaze kubijanye n'icarico izuba ibirigize n'ingaruka ryayo dushimire umutumire wacu Bernard Bukeneza umwigisha ndondabihugu geography mu gifaransa twongera tunabashimira kuba mudahengeshanya kudukurikirana iganiro mukama giteguriwe na Hervé Niwihire mugire umugoroba mwiza. cari ikiganiro dukingire ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Hervé Niwihire kuri ico kigabane dukingire ibidukikije ahejeje kudushikiriza hari naco mbere giciye gisozera ikiganiro muri Burundi cyo kuri no wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ntwarante umwaka wa 2020 shimira mwebwe mwafashe akanya ko kudukurikira nongera nkengurukira abagenzanje b'uruganda rwa RP yabamfashije gutororokanya no makuru gushikaho muyumva tubifashijwemo na MS Steven Ningeko wafashe amasanamu kugira mushore kudukurikira ikibiriraho ni Ines Gakiza Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana aho hose muherereye. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.